Padiri Tito Ngababike, padiri mukuru wa paruwase Mvyeyi ya Ngozi. Imisa twita y'amavuta kuko niyo misa ihezagirwamwo amavuta meranda. Iyo misa rero insiguro yayo nuko iza mwa ya misi itatu ikomeye isozera ibihe vya karema, aho twibuka ukubabara, gupfa no kuzuka k'umukama wacu Yezu Kristu kugira ngo aducungure. Rero iyi misa iba ku munsi wa gatatu mweranda, ku by'ukuri yobaye umunsi wa kane mweranda, aho Yezu yashinga isakramentu ry'ubusaseredoti hamwe na Eucharistia. Ariko kubera abasaseredoti kwa kane mweranda baba bariko barafasha mu paruwasi atandukanye, iyo misa rero iraheza igaca iba umunsi wa gatatu kugira ngo abasaseredoti bashobore gufasha abakristu mu paruwasi atandukanye barimo. Imisa rero twita y'amavuta messe chrismale, ni misa twibuka aho Yezu yagira Eucharistia nyeranda, hanyuma agashinga n'ubusaseredoti. Ubwo busaseredoti busuku nabwo bukaba bufise ibikorwa bitatu: ukwigisha, kuyobora hamwe no gutagatifuza. Muri ico gikorwa cyo gutagatifuza, abasaseredoti barakoresha amavuta mweranda. Niho rero aca ahezagirwa uwo munsi. Ayo mavuta rero akaba ari mu bwoko ubutatu. Igikorwa cayo rero kikaba gitandukanye bivanye n'amavuta ayariyo. Hariho amavuta bwa mbere twita ya Chrisma Saint Crème. Ayo mavuta igikorwa cayo nuko atunonora akatwinjizamo ububasha mu butumwa butandukanye tuba tugiye kurangura bivanye n'isakramentu duhawe. Ego ivyo tutari kwishoboza tukabishobora tunonokewe kubw'ayo mavuta, nuko basiga abami muri Israeli, abami bagaca buzura ububasha bwa mutima aca kuri ayo mavuta meranda, bagashobora kuyobora igihugu c'Isirayeli batari babijishoboreye. Natwebwe rero usize ayo mavuta, haba mu batisimu, mu confirmation, mu busaseredoti canke mu bepiskopi, aca agira ububasha bwo gushobora gukora ivyo atari kwishoboza, nkuko abo bami bayobora igihugu ca Isirayeli kandi batari bavyishoboje, ariko bakabikiyobora banonokeye kubw'ayo mavuta meranda basigwa n'abahanuzi. Turabona umwami Dawudi ariko arasigwa na Samueli, tukabona Samueli kandi asiga umwami Sawuli. Amavuta agira kabiri n'amavuta y'abakatekumeni. Abo nabo baba bariko baritegurira batisimu kugira ngo bashobore gukurikira umukama badatirigana, badasubiza umugongo inyuma. Barakenera ububasha rero buca ku mavuta baba basizwe. Barayasigwa rero imbere karema kugira ngo binjire mu gihe ca karema banonokewe no kubandanya urugendo baganisha batisimu izobavukanisha na Yezu Kristu, ikabakiza n'igicumu c'inyanduko, bakaba abana b'Imana n'abana b'Ukristo. Amavuta agira gatatu n'amavuta y'abagwayi. Ayo mavuta basigwa abagwaye arabafasha kunonoka ku mutima no ku mubiri, maze wa mugwayi ari ku rugero rwo kwihebura, ayo mavuta akamuremesha by'ukuri, akamunonora niyo ntambara aho ariko aragwana yo kwihebura, akanonokerwa, akumva yuko yuzuye ububasha bwa mutima bumufasha kurwana iyo ntambara. Ayo mavuta rero yose uko ari atatu
ahezagirwa rimwe mu mwaka kwa gatatu mweranda, aho bidakunda ko bari bubigire kwa kane mweranda. Rimwe mu mwaka kandi ni umwepiskopi ayahezagira akikijwe n'abasaserdoti baba barangura ubutumwa muri diyoseze canke bamwegukiye. Hanyuma rero ayo mavuta akadusha akoreshwa umwaka wose mu maparuwasi atandukanye. Ayo mavuta mweranda rero ego tuyagabana uno munsi, ni ukuvuga ayo mu mwaka uheze ntaba agishobora gukora, haca hakora ayabahezagira gushasha. Insiguro y'ayo mavuta niyo, kandi nk'umusaserdoti ndiko ndamara imyaka 8 mw'iryo banga, ndamaze kubona ivyamwa vy'ayo mavuta ko atari amavuta asanzwe.